Hello guys, muraho mumeze neza? Mwabonye ko imishatsi yanje yakuze? Muze rero ndabarangira umuti wo gukuza imishatsi. Umuti wo gukuza imishatsi sikindi. Umuti wo gukuza imishatsi naye napanze ko zoza ndabibabwira ndabereka ingene ndabigira, ariko ndabona umwanya kungora. Rero nagira ndababwire nze ndababwira umuti wo gukuza imishatsi, nzoza nze ndababwira mugenda mugira uko nababwiye, ntarinze kubibereka. Jewe guys, umushatsi wanje wari umushatsi ugoye, udakura, utava aho uri. Ndavuga sino kuyereka abantu umuti bambwiye nanje ntarigerezako. Rero ubu ndabona yuko biriko biraza kweri, umushatsi usigaye urimwo. Rero guys, ikintu gikenewe si ikindi kintu ca grave, si ibintu uzoja kurondera ahandi hantu udashobora kuronka. Oya, ni ibintu nk'abari muri Saudiya tuba tubirimwo uko nyene, tuba tubirimwo uko nyene kabisa. Ibintu twama turahura navyo buri munsi. Ego rero ikintu ca mbere, murafata karafu mwese murazizi mu Carabu, n'imisumari. Misumari, hama ugaca urafata karafu, misumari, bay leaf mu Carabu bacita gute gabasha, naryibagiye. N'amababi no mu Burundi twahora dukunda gukoresha mu gukora isosi. Bay leaf n'amababi bashira mu isosi y'inyama. Rero ugaca ugafata birya bishishwa vy'ibitunguru, birya biba vyumye, ugaca ubitogosha. Ugaca ufata ibitungurusumu, ugaca ufata nk'igitungurusumu cose cuzuye, ugaca ugitekana n'ivyo bintu, ugaca utogosha. Ukabitogosha umwanya mutoyi nk'iminota 4, ugaca ufata ukashira mu kantu. Jewe kubera nyene usanga bigoye kuronka arya amacupa yo gushiramwo, naciye mfata agakinju. Ni kubera iyi video ndayikoze ntari muhira nari kubibereka. Naciye mfata agakinju guys, nca ndagatobora. Ndagatoboye nyene ntobora agatoboro gatoyi, nafashe natoboje kirida kugira ngo ntibisesekare vyinshi. Rero nkaca nza ndamemera mu mushatsi, gashiramwo hamwe mbona umushatsi utose, ngaca nza ndanyukura, nkagira massage ku mutwe hamwe numva ko ayo mazi yashitse ku mutwe neza. Hamwe amazi numva ko yashitse ku mutwe neza, yashitse neza ku mutwe, ngaca ndabifunga nk'ikiringo c'isaha. Ndabigize nk'ikiringo c'isaha canke iminota 40 bivana n'umwanya ufise. Jewe mpora ndabikora bivanye n'umwanya mbona mfise uwo munsi. Ngaca noga mu mutwe, hama je mbere nk'ubu ngira nifundike udufundo, nkunda kubigira nafunditse kugira ngo binyaruke gushika ku mutwe n'ingoga. Jewe umushatsi wari warananiye, iyo ntamenye ivyo bintu basha, umushatsi wari warananiye. Guys, uragenda ubigerageze urabe. Nakubwiye ko uzofata igitungurusumu, ugafata na birya bishishwa vy'intuze vy'igitunguru, birya biba vyumye ku gitunguru, ugaca aba arivyo ukoresha. Guys, ndazi ko uzogaruka kunshimira mu nyuma. Wowe uza urabishiramwo nko mu ndwi kabiri.
jewe kubera n'umwanya ungora sinkunda kugeza mu ndwi kabiri, nkunda kubishiramwo mu ndwi rimwe. Muga ndababwiza ukuri, aho umushatsi ugeze vyari vyaranse, ariko kugeza uyu munsi ndabona yuko umushatsi uriko uraza bimeze neza. Ego ushiramwo vya bitunguru kwa kundi nababwiye ko nzoza ndabibabwira mugabo ntabigira kuko ari ibintu bikorerwa mu gikoni. Nanje mu gikoni murazi ko aha muri Saudiya nasanze bingora kuza ndabigira ndabibereka. Nari nashatse ko nzoza ndabikora ndabibereka ingene ushobora kugira guprotege umushatsi. Je nababwiye ko nari umuntu basha umushatsi wiwanje, nari umuntu umushatsi wiwanje ugoye. Aha rero ngira mfundike udufundo, je nta kindi ngira nashizeyo vya bintu nkoga mu mutwe, mpejeje ngaca mfata ngafundika udufundo. Je noneho ndafundika udufundo hama nkoga mu mutwe ngaca mfungura ngaca nsigamwo vya bintu ngaca subira ngaca mfundika udufundo ngaca noga mu mutwe, hanyuma mpejeje koga mu mutwe harya bikamutse ngaca nsukurura ngaca nsigamwo aya mavuta. Aya ni amavuta ya kibonobono guys. Nari nayarondeye ku masoko nayahize nayabuze. Castor oil. Murabibona? Castor oil niyo naguze, nayaguriye kuri Shein. Kandi aya aye rero ku bantu nyene bakeneye uburembo akora, ku bantu bakeneye izi ngohe nyene nyinshi no ku ngohe arakora, no ku nzara je ivyo ntibindaba, nari nkeneye ayo mushatsi. Nabibonye nayashikanye ko hose akora, ngira murabibona. Rero inyuma yo gushiramwo birya vyose naciye ndondera amavuta ya kibonobono ngaya. Nari nayabuze ku isoko ndayahiga ndayabura, ngira ngo murabona uko akora. Ndayahiga ndayabura, ariko kubera nkoresha no kugurira kuri online kuri Shein canke kuri Nunu, naciye mfata ngura aya nayaguriye kuri Shein. Sindiko ndabagirira itangazo, ariko nukubabwira kugira ngo nawe ubishoboye ushobore kuyagura umushatsi kugira ngo worohe, uronke ingene uza urawusokoza, uronke umushatsi umeze neza. Rero iyo ushiramwo aya mavuta umushatsi wawe urakomera, ntabwo uguma ucikagurika. Rero nagira ndabasangiza aka kantu kugira ngo uwuzobishobora kuyagurira kuri Shein nawe nyene azoca ayagura. Rero ico dukora murabona ukuntu hameze aya mavuta, ndasiga hejuru. Nari namaze gusiga irya mbere, ariko nca mvuga ati sinogenda ntabiberetse. Rero urasiga hejuru kugira ngo ucishijemwo ca gisokozo yorohe. Aha ucishijemwo igisokozo biroroha gusokoza. Hama rero jewe nk'ubu ico nca nkora, ngira nce mfundika udufundo kugira ngo uno munsi ndayaraza aya mavuta mba nasizemwo, nejo azoca yirigwamwo, hirya yejo nce ndabisukurura nce noga mu mutwe. Guys, uko niko natoye umuti wo gukuza umushatsi wanje. Nayo ubundi bwo wahora ukura ugasumbana ugacikagurika, mu gukura wasanga usumbana, ngira nari maze kumwa igipara basha. Toraba wogira amakenga yoca aja kuri Facebook yanje nahora nkoresha, yarafuditse mugabo iriko amafoto ariko arabe ingene nari nimwesheje igipara. Genda wandike Sara Muhoza ucibona iyo foto. Ukuntu naheruka kubimwesha igipara kweri, uwo mushatsi si uw'igihe kinini. Ni kubera ubwo buhinga nagenda akoresheje, kandi aha igituma udakura wihuse. Ndonka umwanya gake nshiramwo rimwe mu ndwi. Ariko umuntu abishoboye neza urashobora gushiramwo 3 mu ndwi canke 2.
rimwe na rimwe ndashiramo kabiri muga gatatu ntibihora bikunda kubera ngira akazi kenshi kwere nuko rero aha rero nca ntangura ngira nifundike iyo twagiye iwabo wa boss hariho umukobwa ahora mfundika ariko iyo tutagiyeho naho nca mfata akaba ari je nifunga byo gusuka navuye mu Burundi atavyo nzigayizi mwari mubizi byo gusuka je canke kwifundika navuye mu Burundi atavyo nzi ariko kuva nshitse muri Saudiya mana niworaba nsigaye ndabizi gose ndifundika asha bikaba intuze rero nawe ubishoboye urabigira urabe umuntu umushatsi umugora ndaza kubereka ifoto nahora nkora ubwa mbere nsokoje umushatsi wamenga nimwesheje mu gisokozo waza ari intuze umenga ni ivyatsi mvuye kwaha sawa rero guys ico mukora muze muraza ku mbuga zanje zose kuri Facebook nirita muhoza TikTok nirita muhoza mugize video sindatangura kuzishirayo murashirayo utuntu two kwidagadura bisanzwe muga kuri YouTube ni twigishanye Media TV nta kibazo kuri Facebook mu following kuri TikTok mu following kuri YouTube mugire subscribe like na share na comment muzoba mukoze guys twabandanije rero mwabonye ko ntegereje kubifundika mugaje nababwiye ko nazi gusuka kuko navuye mu Burundi atani ivyo nzi nivyo nigiye muri Saudiya rero ncangira gutya kugira ngo vyegerane guys ni hatari sasa rero aha murazi rero igice gikurikira nca mfata ya mavuta nabereka ngaca nza ndayashira ha pembeni y'umushatsi kugira kubera jya nasize mu mushatsi nabonye ko bitakunze ko ashika hasi ku mutwe ndagira gutya ndagira uko ndagira uko kubera ameze nk'ayavuze gusuka duke ni hose haca hakwigwa ngaca ngira nuko nko ngaha igisuko cose nkakizunguruka nkamasa nkaza ndamasa nyene nkuko nyene muriko murabibona guys ngaca nkora massage nyene bene hajya imba atamushatsi uhari niki ahiki iye ndagihejeje nabona ko ngize n'imbere aha handi hamera twadushatsi tukuma tumera aha nza kuguma ngira ukunyene reka noneho reka ngome ndeke mugumane nanje murabe uko ndabigira nza ndacisha muri utu turongo turi ku mutwe kugira ngo aya mavuta yinjire neza mu mutwe turi kumwe bantu banje kugira ngo imishatsi kweri yari yaraheze ivunguka ndafata nimesha igipara nca ndagira kurya natanguye ndabibabwira kuko vyase ko ndi bubibereke nababwiye ko ufata ibitunguru sumu n'ibishishwa vy'ibitunguru bisanzwe ugateka ugashiramo na bay leaf ugashiramo na misumari ku musharabu bayita misumari mu congereza bayita cloves mu kirundi batuvyita ibirungo vyicaye sinzi uko vyitwa mu kirundi mu giswahili vyitwa karafu nivyo utekana hama ukaza urashiramwo jewe umushatsi wari warananiye basha wari warananiye abo twakoranye barabizi ko vyota umushatsi wanagira ku mutwe
hizira utuntu umenga nutubiye ku mutwe, ariko ubu murabona umushatsi uriko uraza kubera iki? Nahisemwo kuza ndakora ivyo bintu. Uri mu nzu y'umubosi hari igihe nyene usanga bigoye, uca uhengera kubera usanga binuka birya bintu vy'ibitunguru bitetse, uca uhengera atariho bari ugaca ubiteka, ugaca ubashiriraho buhura kugira ngo ntibasange mu nzu hanuka ibitunguru, hama ugaca ujana muri dushe yawe, ugize amahirwe ukaba ufise dushe yiwawe wisangije, ukaza uramemereramwo, ukabikoresha nk'imisi nk'ivyo wagize, ukaza ntubireke ngo bimare imisi, kuko bimaze imisi uvyishizeko nsutse vyinshi bivuta, uvyishizeko naho ugira ntibihera akanuko kaca kagumako. Ukoresha nyene gushirako amaparufe, hari igihe usanga ukorana n'abakoresha badakunda ibintu vy'amaparufe, je nka jewe ahantu ndabakoresha banje ntibakunda ko nisiga parufe, bobo mugabo barayikunda bayisige, mwumve basha ivyo bintu nyene vyabaye. Nanje nta nivyo nari nkunda cane, nca ndabarekera. Rero aha murabona ko ndi ku kindi gisu, uko mba nagiye ngenda ndazungurukisha nyene hatagira imishatsi kw'iyi misitari mba nakweze.